hari ibintu bijanye n'ivyo vyagiye binshikira niyo mpamvu mvuga ati nta cica nk'irungu ko nanje mfise irungu ngahaye ego ufise irungu ry'umukunzi yaragusize aragenda hari umukunzi wanje nakunda cyane gusa ntabwo ndamuye ko ndizera uko hari igihe kimwe nzosohoka ndi kumubona. Yes, bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera hakaba hari Fiston Professional. Yes, ndi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi azwi ku izina rya Fik Jamaica. Ndazi ko benshi mu mutwe yasubwa mbere abonetse kuri Bujahit TV. Reka ndakuramukije cyane. Nani ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ego. Ramutse bariko rakurikirana ikiganiro cyacu. Ndaramukije abakunzi ba Bujahit TV aho muri hose, ayo nashaka kuvuga mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'ahantu baherereye kubera ndufise amasaha amwe kwisi. Fik Jamaica ni kenshi cyane dukorana ibiganiro, turashaka kumenya nta ndirimbo nshasha uherutse gusohora, impamvu niyihe? Hari ukuntu ukora nk'umengo nta nguvu nyinshi ubishiramo, impamvu yo bariye? Yeah, kubona ata kindi kintu gishasha inyuma y'icyo meruka gushira habona, ego hari impamvu zo kungene usanga uburyo kabisa umuntu arinda kandi gusubira kurondera iyo ukoze ikintu baba watangwe kwanza ukarondera ayo uzokoresha ico kintu. N'ubu rero ndacari ko ndarondera nkoresha ico kintu kugira ngo shobore gushira hanze ikindi kintu, kuko ndabifise byinshi mu mutwe no shobora gushira hanze abantu bakabona canke bakumva. Gusa bisaba nyene ko mbanza gukora akazi kugira ngo shekronka abona studio ntituriyeho ubusa, turari amafaranga. Ego. None Fik Jamaica nta manager ufise cyangwa muri babandi muvuga ngo aba manager umwananiranye? Oya, sikuvuga ko jewe ngo ndafise manager, nta manager mfise. Ego manager nawe mfise ariko ndamwifuza kubera ivyo nkora byose, ubona ko ndagira amaretare mu kazi kanje nkora. Ubundi kubwanje nari nkeneye nko mu mezi nka 2-3 mbe nkoze ikintu gishasha, ariko kubera ko ari jewe ndavyifasha, ari jewe nifasha ku kintu cyaco cyose, clip, video, ibintu byose biba bikenewe kugira ngo umuziki ugende neza, ibinyorohera. Akubwiye ko bica bisaba kandi ko subira kandi nkarondera ubundi buryo kugira ngo ndabukungene no gukora ikindi kintu. Abariko barakurikirana ikiganiro cyacu bishobora gushika nk'umuntu akumva icifuzo cawe agakenera kugufasha. None yo kutora gute, yo kurondera gute? Kuri Facebook koresha yahe mazina, nimero ya telefone canke kuri Instagram? Amazina yanje sanzwe nkoresha kuri rezo social. Amazina yanje niri nyene Fik Jamaica kuri Facebook n'iryo nyene, no kuri YouTube n'iryo nyene, ariko nkafise ni nimero ya WhatsApp kuko mbona umengo uburyo bworoshe umuntu yo akeneye kugira ngo akuronke bitagoranye. Ni nimero ya WhatsApp yanje akaba ari 69 452 775. Washaka kuzisubiramo? 69 452 775 niyo nimero nsanzwe nkoresha kuri WhatsApp canke no gutelefona bisanzwe. Ati abo kwifuza kumushigikira umuririmbyi wacu Fik Jamaica, abo kwifuza kumubera nka manager, wo kwifuza kumera nka manager yo murondera kuri izo nimero za telefone yababwiye. Hama ni bimwe mu biteza umuziki w'u Burundi imbere. Fik Jamaica ubiravye none wewe nk'umuririmbyi w'umurundi umaze kuronka nko manager, ikintu wokora cyo bagitandukanye n'ivyo usanzwe ukora cyo bariki? Mbo ikintu ca mbere cyo nokora ama studio nsanzwe nkoreramwo, sinovuga ko ndiko nkora mu studio adakora umuziki neza gusa, ndakeneye kuja ku zindi studio zisumba izo ndiko ndakorerako. Nk'ubu urabona nk'iyo rada mbaye ameruka gukora nayikoreye kuri One Record, kandi One Record irazwi nk'studio ikora neza, ariko urumva ko nigerageza naho mfise uburyo buto bw'iwanje nkagerageza nkaja ahantu umuntu ashobora kuvuga ati ikintu cyakorewe ahantu yibashe. Ariko nkaba nkeneye kandi nkamwe no nko manager ko nokorera no mu zindi studio zisanzwe zikomakomeye, aho ngombye kuvuga nka za Band Boy n'izindi nyene zisanzwe zizwi. Ego kugira ngo ndabe yuko nanje umuziki wanje ushobora gutera imbere, ama icekeranye nyene no kuvuga ati cyo hinduka ku byo sanzwe nkora ari nkamwe ndo manager. Mbona yuko image sanzwe nkoresha ku bantu
basa n'abatarabimenyera neza kubera ari bwo buryo jewe mba mfise no gerageza nkarondera bajya abantu nyene ba professional mu gukora ama image akaba aribo baza barankorera ibintu byanje ivyo rero biri mu bintu bica bituma n'abantu bariko barumviriza ikintu cyawe canke baraba ikintu cyawe bakunda ibikorwa uri kurakora ego iterambere ry'umuziki w'u Burundi uribona gute wewe nka Fik Jamaica bo jewe kubganje iterambere ry'umuziki sinovuga ko rimaze kunshikako cyane gusa hari abo ririko machine ntitwoja ngaho tuvuge nta bahari bamaze guteza imbere n'umuziki barahari so kuri jewe naho ndaja gusa ndiko ndagenda uko igintu iyo ugitanguye urakibandanya mpaka uvuga ati jewe nkeneye uko gihera kandi kigahera waragishitsemo ugashika naho washaka gushika ariko kugira ngo ndashika ahantu ego ndashaka kwashika nyene kubw'Imana kameza yibasanga hariho abantu bagiye baravuga ati ukunuko ariko ariho umuntu agufashe mu mugongo navyo novuga yuko bigenda n'ingoga binyarutse gusumba uko wewe nyene wo kwifasha bivanye n'imyaka yohera uri kurifasha ego urifuza kuzokorana collabo n'umuririmbyi ubuhe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ya collabo abaririmbyi nkene ukorana nabo sibake sinovuga ngo numwe ego barahari abona manifuza kuririmbana nabo bashika nka batanu nkavuga ati cenga abantu ndirimbanye nabo no kumva yuko ego nezerewe cyane kandi n'abafanzi banje nabo nobona yuko bavuga ati kumbe nawe kuratera intambwe kubera ko uri kumwe n'abastar basanzwe bazwi barabishika ugahura n'abafana abakunzi b'umuziki wawe iyo muhuye n'abakunzi b'umuziki wawe ikintu bakunda kukubwira na cyane niki ya ikintu bakunda kumbwira ni courage ego kandi iryo jambo riranyubaka muri jewe umuntu akubwira ati courage urumva yuko courage nyene kugira ngo naguciye intege ahubwo aravuze ati bandanya seke ari abantu baba ari amakuranje aba ari amakuraje yo kuguponda kumbe utabizi gusa twebwe umaze kuja muri game y'ubustare y'uburirimbyi wemera byose ibintu byose bizanye n'uremera hari abagutuka hariho abakuvuga neza hari abagufata nk'umusazi abagufata nk'umuntu akomeye rero we muri ico gihe uri muri game wewe wemera byose gusa ukaraba urugendo gusa uburiko ubiravye ikintu kikunda kuguca intege cyane bikageraho wumva woreka nko kuririmba canke bikunda kuguca intege ukumva birakubabaje mu mutima nibi na cyane muri ibi by'umuziki ya ikintu gikunda kunca intege mu bintu by'umuziki ni kujya kuntu ushobora gusanga ugiye kuri studio mwahanye programme n'umu producer aja kurikodinga ugasanga acabona abandi bastare bakomakomeye baje kuririmba ugacusanga wagwaye indi programme umva usanzwe wifitiye nk'indi mirimo pembe n'uri kurakora ngaho wowe abakwiciye kwanza cyambere umwanya ego hanyuma icya kabiri n'abantu nyene usanga badakunda iterambere ryawe uri kuragira ugasanga aho kugira ngo nawe bakubwiye ati kuragira ko bakubwira andi majambo canke nyene ko bavukuca intege bakubwira ati nubwo uri kuragira arabatanguye kera we ntaho uzoshika ego ivyo bintu bakunda kumera nk'ibici intege gato ariko nakubwiye ko uri muri game atavyo kumva amajambo cyane irinda kumviriza amajambo yabo je nkabandanya ibikorwa byiwanje biramaze gushika rimwe ukaja nk'ahantu mu kabare ugasanga abakozi bo muri ako kabare hariho uwisi izina ryawe rya Fik Jamaica nta n'umusi n'umwe ndigera numva uyitiriye iryo zina wifuza kuzoba umustar ku rwego rugeze he urwego rw'iwanje nkeneye kuzoshika ko vraiment ni rurerure je ndakeneye kuba nk'akarorero kamwe nka kujya kwa Diamond nka nyene nanje nka barije bifite bendera ryo ngaha mu Burundi nka bakavuga ati umuririmbyi wa mbere dufise ngaha mu Burundi ni Fik Jamaica yego nubwo nto wa mbere muga nkaba mu ba mbere nko guhera kwa mbere gushika nko kwa gatatu twakoranye ikiganiro n'umuririmbyi azwi ku izina rya Happy Famba aravuga ngo mwebwe abantu mutanguye umuziki vuba nimwe mutuma umuziki udatera imbere ngo kubera bobo bagize aho bawugejeje mwebwe namwe mwari mukwiye kuraba ahandi muhugeze ariko mwawugumije hajya nyene mu mpamvu zituma umuziki nibaza kuri bamwe bamuguma handi nyene nibaza yuko ari bwa buryo umuntu ashobora kuba afite ivyumviro byinshi byoteza imbere igihugu canke byofasha mu banyagihugu ivyumviro ama message rutanga mu muziki tugenda rutanga ariko ugaca usanga kubera ko nta bo munovuga ko bastayo nga mu nitwisho no kutagira ama support
abantu badufasha abantu badufata mu mugongo ariko urakorera nko mu bindi bihugu karaba nko mu za Tanzania Uganda Rwanda abantu umaze kubura umuririmbyi wamaze gukora n'indirimbo zibiri uraronka manager kandi uwo manager murumvikana agatuma ibikorwa by'iwawe bije imbere kandi mu gihe biteye imbere urumva yo kwa muziki ubu hari ahantu uvuye hariho n'ahandi hantu ugiye rero n'abandi bato baca baza bavuga ati reka dusheme ingubu kubera ko n'abandi tubona ko barabafasha kumbure natwe turashobora kugira amahirwe ego mu gihe rero atanga aya makampuni yoza aratwegera kugira ngo adufashe simbona ahantu tuzogera gusa Imana nyene yashaka gutwara umuntu wayo ukavuga ati shikanga kubera ko nta muntu ashikana ahantu uwundi mu gihe Imana ataruhara ifisemo ego uramutse utowe guserukira uburundi nko mu bihugu bigize East Africa ugasabwa guserukira uburundi ariko bakakubwira uririmbe indirimbo y'umuririmbyi w'umukambwe woririmba indirimbo yande y'umuntu wa kera je mbona ko noririmba indirimbo y'umuhisi Chanjo wa Miss je indirimbo za Chanjo wa Miss kugezana n'isa ndazikunda cyane tubwira indirimbo imwe ya Chanjo wa Miss kunda cyane ucuducishiriza ko gatoya indirimbo imwe ya Chanjo wa Miss akaririmbo na numva mu Miss yarashaka kuri radio kavuga ngo bana biwacu nta cica nkirungu bana biwacu nta cica nkirungu nta cica nkirungu umukobwa yakunze umuhungu ye nk'umuhungu nawe aramukunda yes ari mambo ndagakunda tugira impamvu ndagakunda irungu ngari mukunyica ari ibintu bijanye n'ivyo byagiye binshikira niyo mpamvu mvuga ati nta cica nkirungu ko nanye mfise irungu ngahaye ego ufise irungu ry'umukunzi yaragusize aragenda ari umukunzi wanje nakunda cyane gusa ntabwo ndamuye ko ndizera uko hari igihe kimwe nzosoka ndi kumubona Yes, wakunzi wa Bujahit TV tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko ndafise ikibazo kimwe ca nyuma Fik Jamaica umukunzi agusiga byari bibabaje cyane uba waravyifashe mwo gute warafashe igikingana gute umwiyumvira igihe ni kinini cyane kuko n'ubu nyene sikuvuga ngo byaheze n'ubu nyene turi kumwe ngandamwiyumvira kabisa ndamwiyumvira sinojanga ndakubeshe ego Okay, ndagushimiye cyane kuba washitse mu nyubako za Bujahit TV bashaka kugira akajambo ubwira abakurikiranye ikiganiro cyacu hama dusozera ikiganiro cyacu nanjye ndabashimiye cyane kubona mwantumiye niteka ridasanzwe kuri jewe kose umuntu wese aronka amahirwe yo gushika ngaha ku biro bya Bujahit TV mu nyubako za Bujahit TV ego ndabashimiye kandi nkabashimira n'abakunzi ba Bujahit TV bakurikirana ibiganiro ego kandi nkabasaba yuko boza barakora subscribe bakagira na share kugira ngo abantu baze barashobora kuronka inkuru z'abastare zitandukanye ego Yes, turabashimiye cyane turashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu nimwibagire kugira subscribe nizere ko cabaryoheye kandi na comment za bya bindi mutashimye kugira ngo tuze turakosora Rinansi Amanda kuri microphone nari kumwe na Fik Jamaica inyuma ya kamera hari Fiston Professional. Ciao, bye. Turabakunda cyane.